bijanye n'Uburundi twamwiganiye ngene igihugu cifashe ngene turiko turarondera amahoro mu gihugu ca Republika Demokratike ya Kongo, ingene mu Burundi turiko turakora ibikorwa vy'iterambere, inyigisho mu mashure ingene zifashe. Hanyuma rero nawe icambere nuko yabanje kudukeza adukeza yuko kuva amatora y'2020 abaye igihugu c'u Burundi kiko kirakora neza cane ku buryo badukeza mu bikorwa vyose turiko turakora. Hanyuma agaca yemera yuko Ubufaransa buzoguma bushigikira ndetse n'amakungu azoguma ashigikira imigabo n'imigambi turiko turakorerako. Hama rero tugiye kuri kimwe kimwe twavuganye ikibazo ca mbere, murazi yuko je namashira imbere yuko abenegihugu bategerezwa kuronka ico bafungura. Uburimyi rero n'ubworozi twagishize imbere cane kuko ishirahamwe rya Buraya ryari risanzwe ryaremeye gufasha igihugu c'u Burundi mu bijanye n'uburimyi. None rero ubu tugize n'Imana dusanze bari mu biganiro vy'uko ifumbire igiye kuva mu gihugu ca Ukraine n'Uburusiya bizosohoka, hama bakavuga bati bazozana muri Afrika. Ati rero Burundi ko musanzwe mwebwe musanzwe mwitunganije mu vy'uburimyi, atafatiye ku vy'uko maraporo yarose yumva Burundi rero buri mu bihugu bizoronka iyo mfashanyo ikomeye. Aremeza yuko agiye mbere bakoranye na FIDA yuko Burundi buzoronka iyo mfashanyo mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Mu bijanye n'indero mu mashure yavuze yuko agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo abana b'igihugu baronke ibikwiye kugira ngo bige neza, ndetse n'abigisha baronke bakarihezwe ubwenge, hama haboneke n'ibikoresho cane cane nk'ibitabo mu mashure bashobora gukoresha mu karere. Birazwi yuko Burundi buvuga ururimi rw'igifaransa mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, kandi igifaransa kikaba caremejwe nk'ururimi rukoreshwa. Naho nyene bemeye yuko bazofasha kugira ngo urwo rurimi rushobore gukoreshwa neza mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rero muri make yemeje ko agiye gufasha Uburundi kandi yuko ashima intambwe tugezeko. Avuga ati munyizere, niko yabwiye ati munyizere, twebwe tugiye gukorana namwe bimwe biboneka. Hanyuma rero turaja ku kibazo c'amahoro mu karere, cyane cyane duca tuvuga igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko nawe yamaze gufata ingingo yo kwashigikira umugambi w'amahoro muri Republika